Impuguke mu by'amatora twayaze zirakomeza kugenda zigaragaza impungenge z'uko amatora yimirijwe mu Burundi cane cane abashinga amateka ndetse n'abagenama b'amakomine ndetse n'abimitumba. Aya matora azotangura nyine imyamamazo yayo mu kwezi kwa gatanu akazoba mu kwezi kwa gatandatu. Nyine biragaragara yuko ashobora kuzokurikirwa n'imyerekano ikomeye cane. Ahanga bafatira urugero canke ku karorero ku vyabaye nyine mu myaka iheze uravye muri kahise k'igihugu c'u Burundi, aho biboneka yuko nyine harabanje kuba indyane ndetse no kutumvikana no kudahuza ivyumviro mu bigendanye na politike, ibyakomeje kugenda birakwegera abanyagihugu ibintu bidasanzwe. Uno mwanya haraheze imyaka myinshi cyane nyine mu Burundi habaye imyerekano yarabaye mu mwaka w'2015. Imyaka 10 irarumanye nyine kubatangwe imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD buramaze iyo myaka 10 bukwiza ibinyomana cane cane mu gwaruka abazwi nk'imbonerakure, kugeza aho rero bwinjizwamo ivy'amoko muri ugo rugamba rw'iteka. Uno mwanya tugiye kurabira hamwe rero amatariki makuru cane nyine y'ivyagiye birakurikira, kugeza aho rero nyine mu Burundi hinjiye imyerekano y'abanyagihugu yaje gusiga igihugu ciri mu kangaratete, kigaca kirafatirwa ibibazo, hakaba ingwano ziremeye cane. Kugeza no mwanya mu Burundi hakaba hari bamwe nyine badatekereza kuhaza kumvo z'ibyo byose, hari n'abandi batekereza ko rero bazoza nyine icirungo canga se ibigendanye na CNDD-FDD bitakibarizwa ngako butaka bw'u Burundi. Hari bamwe bama bagaragaza ko batewe impungenge na cane n'ibikomeje kugenda bigaragara. Nyuma yeho rero abanyepolitiki bamwe bama barasaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye ko yotanga imihoho byanze bikunze ibintu bikiri mu maguru mashasha, kugira ngo u Burundi ubashe kuba bwogaruka nyine muri bya bihe byabwo, canga se ubashe kuba bwogaruka mu bihe byiza nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cane akomeza kugenda atugeraho rero muri uno mwanya, akaba agaragaza neza yuko ibi byose biriko biraba kumvo z'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye akomeje kugenda agaragara nk'udashaka kurongora igihugu, canga se akaba yifisiye ibindi yishakira. Ibikomeza kugenda bigaragaza neza yuko mu Burundi ashaka kuzoduka izindi ryane ziremere cane nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyine nkuko bikomeje kugenda bigaragara, turabira hamwe byinshi bikomeje kugenda biravugwa cane ku bigendanye nyine n'amatora yimirijwe mu Burundi, ariko tunakubitire ku bindi byaragiye biraba nyine muri ayo matariki navuze nkuko byama bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ndabahaye mwiriwe mwese cange mwaramutse bivanye naho muherereye, abadukurikira bari ngaha mu Burundi mu bice bimwe namwe bigiye bitandukanye, abari mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, abari mu makungu ya kure ubwo no mu karere k'ibiyaga bigari, mwese turabahaye ikaze kuri mwebwe mwese. Kandi niba ari ubwa mbere ngaha, reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese nyine, reka amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Kwigerekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere muri 2012 mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza nyine abarundi bose, Perezida Petero Nkurunziza yaramenyesheje ko mu bintu bitatu azorangura mu mwaka mushasha nyine harimwo guhinyanyura ibwirizwa shingiro, aho niho nyana havuye umwikeko ko ashaka gukuraho rero ingingo zituma rero adashobora kwitoza ubwa gatatu. Muri ico gihe iruhande y'ibwiriza shingiro ryo muri 2005 Urundi bwari bufise amasezerano ya Arusha, ari nayo nyine nkomoko y'ibwirizwa shingiro yavuga ko atamukuru w'igihugu nyine azigera arenza ibiringo bishika kuri 2. Ni nako bimeze uno mwanya. Kwigenekerezo rya 28 ukwezi kw'icenda 2012 umushikiranganje w'intwaro yo hagati rero mu gihugu yitwaga Edward Nduwimana yarungikiye umukuru w'igihugu urwandiko note rujanye rero n'integuro y'ibwirizwa shingiro. Ubwo rwandiko nigwigeze nyine rushigwa ahabona. Uwo mushikiranganje nawe yagumye ari we nyine afise mu minwa ikibazo c'ibwirizwa shingiro, akabikora kenshi mu misho ku buryo nyine na bagenzi biwe batamenyesha
batamenyeshwa ibiriko birategurwa. Kwigenekerezo ry'ikenda ukwezi kw'icumi 2013 inama shikiranganji yarize integuro yihinyanyura nyine ry'ibwirizwa shingiro. Iyo nteguro yahindura nyine ingingo zirenga 80 ibwirizwa shingiro ryahahora nyine ryahahora. Igitangaje abashikiranganji ntibigeze rero barahabwa urwandiko rw'iyo nteguro, ahubwo barafata ibwirizwa shingiro ryahahora nyine Edouard Nduwimana akabasomera ingingo zigiye rero guhinduka. Inama irangiye bose baratswe ibyo bakoreyeho nyine. Abagerageje kubaza ibibazo nabo nyine babwiwe yuko boheza bakarungikira amakenga nyine yabo. Abashikiranganji Edouard Nduwimana ndetse na Pascal barandagiye ndetse n'uwitwa Aniragire barabe nyine ibyoheza bigakosorwa. Kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icumi na rimwe nyine 2013 integuro y'ibwirizwa shingiro mu Burundi yararungikiwe inama nshingamateka. Pio ntabyo hanyuma nyine yari ayirongoye avuga ko yari integuro igoye gose kwiga kubera yafuta amasezerano yarusha igashiraho rero ubundi bwoko bw'intwaro butigeze bwumvikanwa ko nyine. Amaze kubona iyo nteguro yaciye yiyumvira inzira zose zishoboka zotuma rero abantu baganira ibiri rero muri iyo nteguro nk'uko rero tubisanga mu ntahe yiwe nk'uko bigaragara. Kwigenekerezo rya 27 ndetse na 29 ukwezi kwa 11 2013 abanyepolitike bamwe rero mu bari mu bashirahamwe yigenga barahuriye nyine nga mu Burundi baca bumvikana ko rero hobaho inama yo kuganira neza ibijyanye n'integuro y'ibwirizwa shingiro rishasha, maze abaserukira inzego z'igihugu bakayitaba nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canga nk'uko bizama biratangazwa. Icyakora mu Burundi ivyo ngivyo nyine ntibyigeze birakogwa nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Kwigerekerezo ry'icumi9 n'igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icumi2 2013 inama nshingamateka na nkengurizamateka zarateguye inama yo guhanahana ivyiyumviro nk'uko bigaragara hagati ya leta, abashingamateka n'abakenguruzamateka, abanyamigambwe, abanyamadini nabo mu mashirahamwe yigenga mu bijanye n'integuro y'ibwirizwa shingiro. Iyo nama yarabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kandi yarongowe na Pio ntabyo hanyuma umukuru w'inama nshingamateka be na Gabriel Ntisezerana umukuru w'inama nkenguruzamateka. Inama yarangiye humvikanye ko rero atabyo guhindura ibwirizwa shingiro kiretse ingingo zibiri ntoya nyine zari zitoya nyine zari zihuta. Igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi2 2013 mu gihe yari ahejeje gukora ibikorwa rero rusange imutaho, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yari Pascal Nyabenda yaramenyesheje ko ibyavuye mu nama iyo mu Kigobe nyine ataco bivuze ko rero nyabona hahambaye ibyo inama nshingamateka izotora. Abamwumvirije batahuye ko rero ahejeje gushikiriza ubutumwa bwa Petero Nkurunziza yashakaga kongera kwitoza ikibanza ca gatatu. Kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatatu 2014 inama nshingamateka yaranze kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro leta yari yayishikirije nyine. Ibyo byarabaye kandi CNDD-FDD n'abakunzi bayo bari bafise abashingamateka bakwiye bo kuyitora, kikaba carire ikimenyetso kitabesha ko rero ku butegetsi ko mu butegetsi bwa CNDD-FDD harimwo rero abantu badashigikiye namba ikiringo ca gatatu. Ibyo bimaze kuba rero ntibyabujije ko rero Edouard Nduwimana abandanya kuvuga yuko naho iyo mpinyanyuro itemejwe atakibuza ko rero nyine Petero Nkurunziza yoshobora kwitoza muri 2015. Kwigenekerezo rya 20 ukwezi kw'icumi2 umwaka wa 2014 intwazangabo 13 zifise ipeti rya generali zarahoze ziragwana muri CNDD-FDD zarandikiye perezida Petero Nkurunziza zisaba ikugwa rya generali Adolphe Nshimiyimana ndetse na generali Arigome Bunyoni zibagiriza amabinino atagira izina yari mu Burundi yaratumye igihugu rero cambara ibara mu makungu. Amanama yo gutegura nyine iryo kete yari yahagaze cane ku kwaka ikiringo ca Petero Nkurunziza
ariko ikete ryanditswe n'umupfasoni mu rupfasoni nk'uko rero nyine ryo barigenewe Adolphe Nshimirimana ndetse na Guillaume Bunyoni rikaba ikopi igenewe nyine Petero Nkurunziza. Iryo kete ryarateye nyine ubwoba Perezida Nkurunziza kuko tubisanga mu ntahe ya Lieutenant General Guillaume Ndabindika yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'igipolisi. mu basinye iryo kete arimwe rero na General Major Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi uno mwanya. Muri bibiri kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa11 2014 Perezida Petero Nkurunziza yarabogoje General Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru rero by'igendereza SNL be na General Guillaume Bunyoni mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu Chef de Cabinet Civil du Président de la République. Abo bagabo babiri nabo nyene baraciye basaba Petero Nkurunziza ko atoba maramaza ngo abakure nyine bo nyine ahubwo ko yoca akura na General Evaristo Ndayishimiye mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu araba ibya gisirikare be na General Guillaume Ndabindika yari umuyobozi mwishikira araba iby'igipolisi. Banamusabye ko rero nyine atokwitandukanya nabo kuko bari basangiye amabanga menshi. Umwe mu bayobozi bashasha yarabaye General Major Godefroid Niyombare yaragenwe kurongora urwego rukuru rw'igendereza mu Burundi SNL. Izi ngingo zarafashije cyane gucanishamwo kwa mugwi w'abagenerali batari bashigikiye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Bamwe bagumye kwibanga nyine mu nyuma baranahakwa kwicwa, abandi baramaze kugenwa mu mabanga mashasha bakabona inyungu nyine ziriyo barayisemwo kwiyegereza Petero Nkurunziza. Mu mpera za Kigarama 2014 niho rero mu nama y'ugwaruka rwa paruwasi Murayi Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana yatanga impanuro ikomakomeye cyane ati mu gihe amategeko atabyemera umutegetsi nawe nyine yoba yarakoze neza ntarekuriwe kwitoza ubugira gatatu. Uwo bikora yoba ashaka kutugira abaja, nta numwe nyine arikuriwe kugira umuja mugenzi wiwe, nta numwe. Icivugo cyo kutaba nyine abaja b'umuntu kiba kiravutse gutyo, maze guhera muri 2015 abiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza baca barafata icivugo ca sindumuja nkuko byoma bigaragara. Kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere 2015 ihagarikwa rya Bob Rungurika umuyobozi wa RPA radio nyine ya mbere yari iyumvirizwa n'abarundi. Bob Rungurika nyine yarahowe amatohoza yakoze kwigandagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyanokazi kwigenekerezo ry'indwi n'iry'umunani n'iry'ikenda nkuko bigaragara muri 2014 mu Kamenge. Iri fungwa nyine ryarashavuje gose abanyagihugu rikomeza intumbero yo kwanka ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Impanuro za benshi ikanguro ry'indongozi muri CNDD-FDD ziyamirizaga ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Igenekerezo rya 26 ukwezi kwa mbere 2015 amashirahamwe adakiranira ibyicaro adaharanira cyangwa se adaciranira ibyicaro bya politike arenga 300 yari yunze arashinga urunani rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu nkuko bigaragara. Ugo runani rwaragiriye ko nyine rumenyesha ko rero hamwe Perezida Petero Nkurunziza yamenyesha ko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ruzoca ruhamagara abanyagihugu nyine kubyiyamiriza. Ugo runani rwari ruhagaze nyine ku bintu bitatu: iyubahirizwa ry'amasezerano yarusha nyine n'ibwirizwa shingiro, itunganywa ry'amatora meza muri ruheshi ndetse na mukakaro muri 2015, kubuza ingendo ya Perezida Petero Nkurunziza yo kwihagira ku ngufu nyine ubutegetsi atari kuriwe, ndetse no kumvisha amakungu uruhara rwayo nyine mu kubuza iyo ngendo.
hagati ya Ruhuma ndetse na Ndamukiza muri na 15 Petero Nkurunziza yarakiriye intumwa mpuzamakungu zitari nke nyine hamwe n'impapuro nyine zivuye henshi ku isi ndetse no mu gihugu hagati. Impanuro zaramwereka ko yero kwitoza ubwa gatatu ari uguturira igihugu ndetse gusubiza Burundi mu njyane z'akahise, gusubiza inyuma demokarasi, gusubiza igihugu mu ntureka. Abanyamerika, ubumwe bwa Buraya, ubumwe bwa Afrika, ONU, Afrika y'Epfo, Tanzania, amasezerano, amasengero, imigambwe, amashirahamwe yigenga, abashinga amateka, abategetsi bava muri CNDD-FDD, abo bose barahanuye, ariko Petero Nkurunziza ahitamwe rero kuziba amatwi yiwe nk'uko bigaragara. Umukuru w'ibiro bikuru by'igendereza General Major Niyombare yarungikiye umukuru w'igihugu nyine mu bijanye n'iciringo ca gatatu n'ingaruka kizogera nyine mu gihugu cose. Iyo raporo yari yereka ko rero Petero Nkurunziza aramutse yitoza nyine ubwa gatatu azoba akwegeye nyine igihugu amahano akomakomeye cane. Kwigerekerezo g'19 ukwezi kwa 2015 Petero Nkurunziza yarabogoje General Niyombare mu mabanga yo kurongora SNL, amusubiriza General de Brigade Etienne Ntakarutimana. Abandi yabogoje ni General de Brigade Leonard Ngendakumana yari umuyobozi mwishikira wa General Niyombare, aca amusubiriza nyine General de Brigade Marius Mbonimpa abe na Sylvestre Ndayizeye yari arongoye iperereza mu gihugu hagati. Yasubirije kandi na Berita Gahungu. Abo bose barakuwe bazira raporo General Niyombare yarandikiye Petero Nkurunziza. Inyifato ya General Niyombare yaratangaje rwose Nkurunziza kuko yari azi ko rero yamusize mu kigega ngo afungure yinumire nk'uko byuma bigaragara. Kwigenekerezo g'11 ukwezi kwa 3 umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda yaratangaje ku radio BBC y'Abongereza ko nyine abagumyabanga batarota nyine baja mu matora umukandida wabo atari Petero Nkurunziza. Icyo gihe byarabonetse yuko nyine avuze amajambo atumwe, kuko rero naho impanuro zari nyinshi Perezida Petero Nkurunziza yaguma mu gacerere, aho rero hageze kuvuga yabituma nyine ababimuvugira na cane umukuru w'umugambwe. Ayo majambo yarabyaye ukutumvikana gukomeye cyane muri CNDD-FDD. Kwigerekerezo g'13 ukwezi kwa 3 umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD Onesme Nduwimana yaratunganyije ikiganiro ku bamenyesha makuru mu ntumbero yo gukosora ibyavuzwe na Pascal Nyabenda kuri BBC gahuza muryango insamirizi y'Abongereza. Onesme Nduwimana yaramenyesheje ko CNDD-FDD ifise abanywanyi batari bake bashobora kurongora igihugu, ko rero inama nkuru y'umugambwe ariyo nyine ifise ububasha bwo gutora umukandida wa CNDD-FDD mu matora. Kwigenekerezo g'13 ukwezi kwa 3 umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'imigenderanire n'ayandi makungu Augustin Nsanze yarahaye raporo canke note Perezida Petero Nkurunziza kubijanye n'urugendo rw'abagize inama nkuru y'umutekano ya ONU. Ambasaderi Nsanze yarahanuye Petero Nkurunziza ko yobamenyesha ko atazitoza kubera ico kibazo cari kigiye nyine gutosekaza bikomeye cyane imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Haciye akanya gato Augustin Nsanze yaramenyeshejwe ko rero nyine atari kuriwe kuza kwitaba umubonano wa Petero Nkurunziza n'abagize inama y'umutekano ya ONU. Imvu yahawe nuko nyine intebe zari zikeya, nkuko rero bimenyeshwa na Leonidas Yatungimana yari umuvugizi wa Perezida Petero Nkurunziza arongoye PPRD. Imvu nyamukuru nyine ryari ishavu rya Perezida Nkurunziza amaze gusoma raporo ya Ambasaderi Nsanze. Kwigenekerezo g'13 ukwezi kwa 3 Petero Nkurunziza yarakiriye abagize inama ijejwe umutekano ya ONU. Izo ntumwa rero nyine zari zirongowe na Ambasaderi Samantha Power yaserukira Amerika muri ONU. Izo ntumwa zaratanze nyine impanuro zikomeye cyane kubijyanye no kubaha amasezerano ya Arusha. Ambasaderi Power yaranavuze atari y'umunwa ko rero nyine igihugu ciwe kidashobora gushigikira ikiringo ca gatatu mu nama. Ambasaderi Samantha Power yaragiranye n'abaserukira nyine amashirahamwe yigenga uwo munsi nyine yaravuze ijambo rikomakomeye cyane abantu benshi
baritiranya gukunda igihugu ndetse no gushigikira leta ni byiza cyane kuyishigikira iyo rero ukoze ibyiza, ariko kandi gukunda igihugu birimwe rero kudashigikira leta iyo igiye rero mu mafuti leta siyo rero igihugu, leta zirahinduka ariko igihugu kigumaho. Kwigenekerezo g'14 kwezi kwa gatatu 2015 ku mugoroba w'uwo munsi harakoraniye inama y'inararibonye za CNDD-FDD, urwego rwari rurongowe na Petero Nkurunziza, kandi ico gihe nkuko bigaragara gwahuriramwo nyine ibihangange mu nzego z'igihugu nka Pio ntabyo nyuma yari arongoye inama nshingamateka, Gervais Rupyikiri yari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, Mohamed Rukara yari umuhuza w'abarundi, akaba n'icegera c'umukuru w'ubwo rwego Pascal Nyabenda yari umukuru w'umugambwe, Jeremy Ngendakumana yahoze arongoye umugambwe ndetse n'abandi. Naho rero inama yari itumbereye kwiga ivyumviro CNDD-FDD izojana mu matora. Ibyo bihanganye nyine byo byashaka ko rero bavugana ibijyanye n'ikiringo ca gatatu. Mohamed Rukara nk'icegera c'umukuru w'urwego niwe nyine yatanguje ikibazo kijyanye n'ikiringo ca gatatu, abandi baramwunganira kuko rero bivugwa na Gervais Rupyigiri. Ivyo bihangange byose byagarutse ku ngaruka nyine mbi ikiringo ca gatatu kizogira mu gihugu nyine. Hageze ko rero Perezida Nkurunziza yishura, yaratangaje abitavye nyine iyo nama, yarabanje kumenyesha ko Onesime Nduwimana abogojwe mu mabanga yo kuvugira umugambwe, aca atumira abaraho nyine bose gusenga Petero Nkurunziza, araheza arabasengera. Isengesho ryoba nyine ryaramaze umwanya munini cane, yuzuyemo ibitutsi byinshi ku bantu batazi nyine gushima ibyo Imana re nyine n'umugambwe byabakoreye. Inama irangiye atangingo nimwe rero ifashwe mu bijyanye n'ikiringo ca gatatu, bose baragenda bumiwe. Igenekerezo g'15 nkuko biboneka ukwezi kwa gatatu 2015, umupfasoni wa Gatogwasa yarahatswe nyine kugandagurwa aho yaragiye kugira neza imisatsi. Umuntu yazanywe n'imodoka ya Prado y'ibiyo bitabona, yamusanze aho hantu nyine aramusaba aramurasa mu mutwe nyine. Imana irakinga kuko rero uwo ariko nyine arakora imisatsi yarabibonye mu kiyo, aca arasunura umupfasoni wa Gatogwasa. Urusasu rwarasohotse nyine ruramukomeretsa gatoya, aca agwa hasi. Uwarashewe yaciye yiruka, imodoka yuzuye abapolisi ica nyine iramwakira iramujana. Nta matohoza yarakurikiye. Ico gihe FNL ya Gatogwasa nyine yari herutse kunga umwe na Uprona, barakora urunani Amizero y'u Burundi bagira ngo bashire imbere rero Gatogwasa mu matora y'umukuru w'igihugu. Igerekerezo rya 2024-2015, bamwe mu bategetsi bo hejuru mu nzego za CNDD-FDD no mu gihugu barakoraniye nyine mu biro bya Onesime Nduwimana muri Sokabu, maze barategura urwandiko gwerekana aho rero bahagaze ku kibazo c'iciringo ca gatatu. Ubwo rwandiko rwarerekana neza ko ico ciringo nyine kije gusubiriza igihugu mu njyane n'intureka, kandi ko nyine kije kuryanisha Uburundi n'amakungu. Abari imbere nyine muri ico gikorwa yari Leonidas Hatungimana, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, Onesime Nduwimana umuyobozi mukuru wa Sokabu, Pascal Barandagiye umushikiranganje w'ubutungane, Papian Ruhotora yari umutegetsi mu bushikiranganje bw'intwaro ibereye, Richard Nimbesha yahoze ari umukenguruza amateka wa CNDD-FDD mu misi yakurikiye. Abategetsi 175 bava muri CNDD-FDD barasinye ubwo rwandiko. Pascal Barandagiye ntiyarusinye kuko rero byari biteganyijwe ko rero nyine abashikiranganje bazorusinyira hamwe nyine n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rupyigiri. Abo nibo rero nyine barahavuye bitwa aba fraudeurs. Inyuma y'ubwo rwandiko abarusinye ko nyine barahamwe bikomakomeye cane, barabogozwa mu mabanga yabo, bararonderwa ngo bicwe. Abatari bake nyine baca barahunga igihugu.
mu ntango za ndamukiza 2015 haravutse urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD rwifatikanyije nabo nyine twavuze haruguru barashinga urunani rwitwa Movement Arusha rwihaye intumbero yo kugwanira amasezerano ya Arusha ndetse no kugwanya ikiringo ca gatatu cya Petero Nkurunziza. Urwo runani rwaraciye ruhamagara imyerekano y'abanyagihugu nyine kwigenekerezo ry'17 ndamukiza 2015. Imyerekano yarabaye akanya gatoya mu gisagara ca Bujumbura, bamwe mu bayitabye barafatwa barafungwa, ntawamenye impamvu urwo runani nyine rwari rwahisemwo rero gukora imyerekano imbere yuko Petero Nkurunziza avuga yuko azokwitoza. Igerekerezo rya 25 kwezi kwa 2015 Petero Nkurunziza yaremejwe nk'umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Nta matora yabaye muri CNDD-FDD kubera batinya ko haboneka abandi batamwemeza. Harakozwe ibyo gukoma amashi gusa, ni gutyo Nkurunziza yarenze ku mpanuro zose yahawe, arahitamo rero guturira igihugu. Igenekerezo rya 26 ukwezi kwa 2015 imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yaratanguye. Nkurunziza ahitamwe rero inzira zibiri zicanishamwo abanyagihugu akoresheje amoko, kwica abamwiyamiriza igihugu aba aragituriye, nawe nyine aba arikuye iteka arahinduka gatinya shengero, ntiyasubira n'ubundi guturikira amaso y'abandi bakuru b'ibihugu nyine nkuko bigaragara b'ibihugu kubera ikiringo ca gatatu yarakironse asheshe amaraso nyine y'indiri z'abarundi, ariko caramubereye nk'umuvumo. Ntiyakimaze, yapfuye asigaje amezi 2 gusa ngo kirangire apfira mu bitaro bya Karusi nkuko bigaragara. Urutonde rw'abasirikare n'abapolisi 13 bafise ipeti rya generali barashize umukono rero kwikete ryo kwigerekerezo ya 20 mu nyonyo 2014. Aba basirikare bari hamwe kugira bahagarika inzira y'akaga ijana mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ariko bahavuye bacanamwe nyine Nkurunziza maze kubaha ibyicaro bikomakomeye cyane inyuma y'ikugwa rya General Adolphe Nshimirimana na General Arigome Bunyoni. Nkuko bigaragara Godefroid Bizimana batazira Velema cange Vrumayi, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, ubu n'umushikiranganje wa mbere General Prime Niyongabo nyine n'umugambi mukuru w'igisoda c'u Burundi. Ildefonse Barurema batazira King Kongo, Odanse Ndowimana batazira Goliati, Marius Mbonimpa, Isidori Ndiho kubwayo batazira na Nkubande, Evariste Ndayishimiye batazira Neva, ubu n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Miburo Emmanuel batazira Komata, Tasie Nibyenyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Etienne Ntakarutimana batazira Steve, Guillaume Nabindika n'abandi bagiye batandukanye. General Major Godefroid Niyombare ntiyari rero mu basinye iryo kete kubera we yari ambassadeur y'u Burundi muri Kenya, ni nayo mpamvu ari we nyine yaciye ahabwa kurongora iperereza ariko mu nyuma nyine aca asinya urwandiko rukomakomeye cyane nkuko bigaragara. Ico imbonerakure zishobora rero kuba zitazi nuko rero ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cagwanijwe rwose n'abategetsi bo muri CNDD-FDD. Ibyo birigwa barigishwa ngo Nkurunziza yagwanywa n'ubwoko kanaka, ni ikinyoma cambaye ubusa. Gushika no mwanya mu Burundi arakomeje kugaragara izindi njyane ziremere cyane zishobora kuza gucanishamo abanyagihugu nkuko biboneka cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Benshi barakomeje kugenda bashimanyira ndetse baranerekana neza yuko intwaro ya Evariste Ndayishimiye n'ubundi ahigeze mu gihe agiye gusozera ikiringo ca mbere. Bamwe barabona yuko nyine ikiringo cya kabiri kitazoroha, bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banamwereka yuko akwiriye kuba yotanga imihoho inzira zikigenda, bitaba ibyo ngibyo nyine nawe agaca ariyamirizwa icyo kiringo ciwe nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Gushika no mwanya benshi barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine aya matora yimirijwe mu Burundi mu gihe yoguma gutya ibyo twarabye muri 2015 twosubira kubibona kandi byaba ari bibi cyane. Mbashimire abakomeje kudukurikirana n'abakomeje kubana natwe.